akarorero naratanze sinzi kukibuka ati Afrique umwanditsi w'indirimbo agatuntu cyo bundi yarajina mu Burundi kwinjira ari dimi kandi indirimbo imwe amatike arahera yaje ku ndirimbo imwe urumva mugabo Arnovich afise album niki asaba abantu baze kumushigikira gire concert ntaronka n'abantu ijana mugabo kumva umuntu avuye ngaho hakujya tavuga ngo nikora ngo yandika neza canke ngo afise indirimbo zikaze cyane naratanze nakandi karorero ujya igikobwa namubona Joe nawe yagire hariya kuntuze mu kigo Ruti mwarabonye kwinjiraho yari trani batari kive Chris Easy azafite indirimbo yitwa Inana 20,000 francs 800 tiki gushika kwa kane zari zamaze kugurishwa amatiki amajana 8 kuri Chris Easy ntuvuge ya ma VIP ya 50,000 ntuvuge mana yanje so umuhisi Ivan Buravan mwibarabara hagati muvyibuka wanyisegenya yaronse datanga kandi karorero Bruce Melody wowe kandundura nibo bikoreye igitseramo nibo bizanye nibo amva ntano kuvuga ngo hari umuntu yabamagaye ni arundi mu artiste mu Rwanda agiye kuza Christophe nagiye kuza nga nazo kuruzuza haki Simplice si wamuzanye usanze ari manager wa Wiz Design sabarundi mwenyene bumwizani bimwe vya manager we vyaranze Neruka ngo agira fate Zion B bijya vyaranse ariko vyaruhiye Wiz Design plutôt Simplice amuzanye manager wa Wiz Design Israel Mbonyi uno mwaka bartiste baje ni benshi cyane ba Ariel Wise wewe yagiriye hariya mu Kigobe Peuple Murundi muravyibuka Pima mu artiste wacu ahirahire ngo agire show agende kuri Messi ntuzana umunyamahanga urahomba ahubwo no gufunga baragufunga nuko cyane tuzobipime pombe none wowe buraba twabikoze kangahe reka kuvuga gutyo mu mwaka uheze bagiye hamwe barosaro bangana gute ba Fariasi ba Sabi ba Lolilo ba Bifeso Ndofro ba Double J ba Kiriku barosaro bangahe haje abartiste bagira kuri bangahe kiyagiye rero mama wo muri Beirut ujya mukobwa wo muri Beirut niwe yavyorganisha giye kumenga yari yavuye hanze yewe kaye yarahombye no guhomba ndibuka ico giteramo cabaye le 30 décembre 2022 imbere ya stade ahose ngo berekane ngo abanyarwanda ko nabone bashoboye n'abadramati bagiyemo bose kwinjira ari 10,000 barosaro bangana gute ko Big Fizzo yaje kuririmba mu masa 9 abantu bose batasha atana abantu bahari byose narindi abafana biwacu nabone ifo ko bahagarara bakunda ivy'iwabo bakunda ivy'iwacu iyo kandi Christophe azoronka abantu yewe ga Israeli we imvura ngira igiteramo cy'umuririmbyi wo mu Rwanda arigira avuga ati yabuze abantu The Ben yahora yakubise aruka gukora hit gyari ni hamaze nk'imyaka 2 The Ben adasohora indirimbo Messi ni yayujuje ntuze vraiment mbwa barabuze cagiye bankotera pitch kijya challenge imesha igiteramo cyo kuwa mbere ka Israel igiteramo cyo kuwa mbere igiteramo nyabaki mbe hari hagende ni coach Gereri yari yazanye DJ Marno yari yazanye ujya muhungu ari yarimbe Food Toi
Roskana azana DJ Marno azana ariko babushari bande keke giteramo cari imisi 3 imisi 2 icambere yari meet and greet kuri Van Beach ndibuka cyo gihe Marno avuga ati iyi platine iri ngaha mu Burundi ntego ni yande ni ya DJ Israel je nari mfise contrat yuko mvuza 22h hamaca mpabashitsi nabo bavuze nico naco moye yewe gababaye oblige kukinkotera muta na lendi rero ijya meet and greet yari ujya mu gwiza tunga yabahamagaye kugira baze gusangira bakore na affiche abantu bifuza kuramukanya nabo baze habe soirée yajya kuri Van Beach hari kwinjira amafaranga hajya menga ari 30 bar sinibuka hama rebuke rero nyezi na show ahubwo mega show ya mbere yaciba dimanche bararonse abantu bakeye naho nyene kwera dimanche beaches bazuzemo abantu haba hari abantu mukajaga haba haruzuye abantu kandi World Beach dimanche baba bafise clientele ya bakora afisha batayikora baba bafise abantu babo bategerezwa kuza ngape dimanche urumva baraprofite yo public kandi bari bazanye n'abanyarwanda batari baki bararyoherwa mugaland bari abantu batandatu ashibaza nakiteramo ni cyabaye ahubwo cyo ku munsi wa mbere ni cyabandanyije nze niwe yaciyaga amavuzi hari umu DJ nyine akaravuze igiteramo cyo ku munsi wa mbere nikibaho ujya mu petio muri World Beach hamwe na Catruzi niwe yaciyaga amavuzi imbwa mu nyuma yaravugije abo bantu bakeya 10 bari baje mara bakoresha none ko barisha amafaranga yabo bategerezwa kubikora uko nyene cyo nyene nabonye menga vyahaye kwe ngaba bari bijajaye iteramo cyo ku munsi wa mbere atani konje hari cyaba upcoming biragoye ambi cyaba upcoming ariko tu ndashaka bimiriza abantu bakunda ivyiwawe turondere umugwiza tunga tugende tu DJ mu Rwanda tutware n'abartiste Double J Kiriku Dramati D1 with design Rino G nouvelle génération OLG Oleg tugende n'aba Berry Music dushikara muri arena twobura abantu pon Israel mwofungwa ahubwo kweriki Komo kuzuza arena imvura nani robo yayo mu kuzuza azi ko arena injira abantu 20000 shina nano 5000 tworon c'est vrai abantu 5000 ko twobaron hajya ni izina ry'Imana shaku imbiriza man imbiriza Israel twobaronka ni izina ry'Imana dushake dupariye nga amafaranga arena mwebwe kiretse mufashe kwa seri z'abarundi zikaduga hari zikaduga Kigali buzuze era B-face oya generation reka ndabakubwire 10 none kuvuga generation B-face aba generation yo okay basi ushaka bahe none we wavuze ba Dramati kwanza okay shiramo ba artiste bose ushaka bo mu Burundi Israel mbonye ni wa mbere umu artiste amaze kuduza arena kandi ari mu gihugu cyawo cyo mu gihugu cy'u Rwanda Israel mbonye kwanza ndavyibuka yavuye kuruta concert hari yacaza ngambwe cy'u Burundi namu ara ba Brice Melody bose ara ba Brice Melody niberigera buzuza arena kandi ari iwabo ibihumbi 20 hanyuma twebwe ngo twuzuze arena yego 20000 ni izina ry'Imana sha kusanye bose ba Africa Nova bose bazi buzuze ngo irya arena nibashobora jewe ndakuzaniye 10 ndabakubwiye sawa jewe oje para kuvuga nitugende no mu Rwanda reka dufatire example ngaha nyene kuri Messi abartiste bacu bokuduza Messi Israel bagwa amafaranga ushaka yose wifuza mu organize no show hanyuma uze kuronka abantu B-face Double J Kiriko Dramati Linoji D1 with design
Oleg, Berry Music, DJ Israel, Runtown DJs. Haba ni 200 bo twita. Asha Messi ni mupfa muyujuje. Aya 20,000 personnes bose. Asha Basi 10,000 personnes. bijya nabo. Basi 10,000 personnes. Ati 10,000 shaka kuze kwanza na 5,000 kwanza. 5,000 personnes. Israel abarundi ivyiwacu gushino sani barabikunda. Ni barabiha agaciro. 5,000 personnes. Kubera turashoboye. Twobashikana. Asha atari kiginga Messi ayishira hasi akayuzuza mbwira umundi umuntu amazigera kuzuza Messi atari umunyamahanga. Mbwira umurundi amaze kuvuga ati ega na kiginga ntari wenye none hari abandi artiste baba bari kumwe. Oya sida vyanse ariko. Niko ndabwira tuje hamwe. Ariko ndasha none vy'umwakweze vyapfuye gute kandi aba artiste bose bari bahari. Vy'umwakweze vyapfuye gute. Ibi bijya vyabereye hajya kuri stade kwibarabara. Le 30 décembre. Bijya uraza aho vyapfiriye. Kandi we hajya uru DJ nawe. Oya. Ya vraiment je sinarimo. None vyapfiriye gushika aho tubura abantu. Vyapfiriye. Kandi publicité twarayivuga. Omega. Ivyasiba kutavugwa. Ntiyari nyinshi. Oya twarabivuze Israel. Vraiment ntiyari nyinshi kweli. Asha ariko twarabivuze. Nimba yaratanze naho ari abayiri kuko ico nzi ico nta promotion yahabaye yata. Gyoje kutarishikanye neza. Hari sinzi abantu bari bagize mugabo nta abayariye. Nta promotion atari yari ihari. Nukuri paraporo ya kiyagirori cacu gasani cabereye kuri Zion Beach. Nico cyari gifise point none ko imvikana go example. Igiteramo kimaze kwitabwirwa n'abantu benshi. Ara ba artiste bo nga mu Burundi atamunyamahanga ajemo yari Dunda na Buja FM. Mbwira ikindi giteramo. None kubera iki hajya? Ni kweri. Ni bari bagiye hamwe. Hajya uri bagiye promotion twagize amezi 6. Uragira amezi 6 twagize. Oya na amezi 6. Yari abiri yava we ntwari bwaze muri connection. Je no bikubwira. Yari abiri yava hama ikundi kwezi directeur cyangaje abajya ba Greta na ba Nela Domati. Hama hacahazamo n'indi staff ya Barasco. Urumva yari promotion ya 6 mois ndavyibuka kandi ni kweri bagiye hamwe promotion yari hari hama aba artiste kiyagiye twari twese nani cyano sabana yari festival yatangwe saa 4 none habuze iki habuze urunani ubumwe kijya gihe na urunani hariya tadufise urunani re kijya gihe Buja FM barondera bose cyane barayubashe yarabashize hamwe Chenye barayubashe. Baragiye hamwe vraiment turabahimiriza baraja hamwe muravyibuka ngene vyari naho vyaheze nabi. Kuzura kapfuye. Utegure kazoza. Ziraye nashaka kuvugisha ukuri. None vyapfuye nabi gute? None kumengo nuvyikura musi wari uri hajya. None no kuri kurambaza ikintu kandi ari wari hajya kwitera. Vyaheze nabi gute none vyaheze neza nkuko tuvyifuza gute none uko utavuga ugisha ukuri je shobora kubwira aho kubera nawo bizi none ndakubwira ivyo uzi ngira ico utaruzi hajya ukwibwira jewe cyangwa kwibwira ko aratwumviriza kumbwira ko nganira nawe asa nukuri ndakubwira nivyo twende pamoja tugire urunani tuje hamwe ariko maraye kandi n'aba sponsor niho bazoca bavuga ati ureba abantu babaye serie bagiye hamwe buni fresh turashobora gukora ikintu rero kiri grandiose hama reka twinvestise inoti twinvestise ba jeune b'ubunye batera imbere bakora akazi kameze neza nyene bapinga amicale des musiciens na coopérative des musiciens sinzi nyene tuzobigenda tuzoguma tuvuga tuzoguma tuvuga kugira twatahuze gusa ntuzuruhe oya shaye kwa narusha sinaka kwa ninga nza kwera urukundo Israel wewe uhere kuri wewe nyene wirabe nanje nirabe urumva ntitwitera amashurwe ngo turera ngo twarasaze mu naba perfect kabisa ngo mu gupromoting umuziki w'abarundi natwosanga tufisemo uruhara wosanga tusha Israel twe tufise uruhara rukomeye ati kwera iki urazi ko Buja FM yari yatanguje radio yo kuvuza umuziki gwera ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu ikiganiro c'abarundi mbwindi samirizi yafata
amasaha 2 kurikiranye guhera kwa mbere gushaka ku munsi wa gatanu ikira promoting ibikorwa by'aba artiste izindi za radio nizaje kubonera example kubera Buja FM zini tubitse haba ikiganiro kimwe mu ndwi hago Jesse ngene baraba star baje kijya gihe bamenyekana gute indirimbo zikamenyekana ugasanga ufise rendez-vous ugasanga mu artiste arasohoye indirimbo bamuhaye rendez-vous nko mu kwezi kwa mbere yarasohoye indirimbo nk'uno munsi kubera iki bafise orere none nk'umuntu afise isaha imwe rimo mu ndwi show yiwiwe umva uzoshikirwa ryabi muco muri yo show yiwiwe muri ico kiganiro ahubwo n'ukuri reka dushimira Imana biriko biraza ahubwo kindi kintu ushaka ndashaka n'abagwiza tungo bashiremo mutahe mu artiste bacu bugura ama televiziyo ege televiziyo dufise nazo ni nyenya Israel noti vraiment kuko aba artiste harimo intambamye radio ni menshi intambamye kuri turashimira Imana ama radio ni menshi intambamye ikomeye cyane ngo bafise ubu ni kibazo c'inoti sha kugira tuzoronke abagwiza tunga bikura amafaranga bashire mu mitahe aba artiste cyangwa aba artiste babikora nabi Israel cyangwa barabaha amafaranga hanyuma aba boss bakavuga sha zina natanze amafaranga ya mbere birapfa nk'ubu no subira wa kabiri ugasanga enyino amafaranga nari kuyahakana kana ari kuyubakisha inzu yakwa imarasyo par mois ikanavyo ne barabiharura ivyo baravyo ne barabiharura bazi gushamo umutaha nyuma n'ugarukana Jendi bukana bifese yarambye jendi iri mumeruka gukorana na Latinum yanwaye miliyoni 10 yanwaye 10 miliyoni bifese yarashe kuvyivugira ngaho indirimbo nakoranye n'umuririmbyi wo mu gihugu cyo mu Buganda yitwa Latinum yanwaye imiliyoni 10 y'amafaranga y'amarundi eske ndashaka kubimenya ijya ndirimbo imaze kumuzanira amafaranga ngana gutse miliyoni 10 amaze kuzironka imiliyoni 3 amaze kuzigarukana ega navyo turabiharura Israel ugaharura mbe eske mu artiste ndashamo amafaranga yanje amafaranga ndayagarukana gutse bazi gushamo amafaranga nyuma n'uyagarukana ya ni risk nko kudandaza itomate ziko ziraguhomberako aramuzi Young DJ Young avukana na Landry Mugisha gwa ngo nta na 1000 personnes ntabo mworonka ko mama Young Bana Kigingi yatomboye kubera ngo harimo n'abana batonye usanga bamukunda nuko ari mu pro kandi azi kubana n'abantu abakomedi b'abarundi uravye neza barumvikana nta beef zirimo nk'iz'abaririmbyi reka ndakubwire rero ikintu ca mbere abantu badakwita swata mu biteramo vyabo abarinzi ba gospel ngira igiteramo ca gospel ambwira cahomvye Israel hajya ico nzico imyenge y'inzimenywa na nyene ashaka kubona imitwe y'abantu ngo fresh ngo Israeli nawe Israeli reka kubesha reka kubesha abanyagihugu ngo depanse umve nani iki giteramo kiruka ku mwaka uza cyabaye le 23 kuri jardin public redemption vote bajya abantu banyene bari bangana estima bajya abantu banyene bangana Israeli estima hajya minimum nyene na shokorongo niko ndaraba ke giteramo kandi urabe n'imvura yakirago imvura hevze gushika go yaraguye guhera saa 10 turi mu kiganiro kwekana ngo umunsi cyo giteramo cyabaye kwa gatanu imvura gwegwera saa 10 gushika saa 2 z'ijoro imvura ikirago nawe estima amafaranga babakuyemo basi abantu baje ni nkabanga cyanda biguharura bararonse nk'abantu 6,000 y'abantu 6000 personnes yego 6000 bararonse n'ukuri kandi urabe n'imvura yari kirago iyi imvura itagwa bari kuronka abantu bangana gute iyi imvura itagwa bari kuronka abantu bangana gute abarinvyi ba gospel barakunda ibintu byabo Israel barakundana kujya washoboye kuvuga 6000 personnes kugwiza 10000 ni 60000 jardin public 6000 personnes hari bara utarashamo VIP shamo VIP urazi ko bari hasamira harano bari hasamira harano 50000 yumbi bitandatu by'aba yego barabaronse nakigingi ntabe yaronse ndakubwiza ukuri oya kigingi yaronse nka 5000 kigingi urazi ko kubita 4000 5000 4000
none abari bakenya fata kuri 10,000 kigingi siku inje ari 10,000 table za VIP zari 25 fois 50 nanga turave table za VIP zari table 25 je nari hajya nari muri team harura table 25 okay dufate basi igiteramo kiraronse 50 million ari n'amafaranga make 50 million kuramwo Arberic dufate yaguterereyemo byaciyemo 15 million n'ama screen byose na sound na byose yego 15 million asigaranye steam 35 million kuko ari nibiraka kuri 20 million cyangwa 25 bivaye ngene mwavuga asigaranye 35 million muri amafaranga kibanza hajya kuri Messi nanga ni kari 3 scenes asigaranye 32 million 5 scenes okay fata 5 million asigaranye 30 million asigaranye ngahe 30 million fasha basi nk'aba artiste fasha nk'aba artiste aba artiste basi tufate nka 10 fata nk'aba artiste 10 arabakubise nkanga fata nka nk'umuriyoni 1 million yani 10 million chasse caravelle police sécurité canke iki busha autorisation kuri have zose kuramo indi Emily kuramo izindi 3 million n'aba bounce barimo zose birimo sigara 17 million harimo ibindi ma dépense sinzi nk'amantuze ajya amabashe bakoresha ama déplacement y'abartiste fata 2 million canke bajya mu Rwanda sinzi kuba bafatiye nk'amazu bajya barakundana nubwo bakundana ntiboza for free nawe nuravyo okay ifate nabo acizisha muri ama sponsor kuko nacagiye twagenda na Kigingi urazi yuko Messi du plein en charge akaturira ama hotel niki hama kandi areka kukuriha kuri tarife ya Kigingi canke iki mugabo hari quelque chose ari nuko kubana ibiteramo nivyunguka cyane ariko fata basi urashaka kuronka basi na minimum urashaka umvirize zira urashaka basi kuronka basi nka 5 million canke 10 million basi estima ko ushaka kuronka nka 10 million y'inyungu mbo harimo yarashaka ko harimo nkuko ashobora none ayo mafaranga yaronse na kinyo kumarira urumva nivyo ndiko ndavuga aba artiste iyo ubonye umu artiste wacu akoze igiteramo ni byiza ko umuntu amusupportinga amushigikira mu mpande zose kuko ubujya bariko arinvestise sha nukurinda kuko ntubuzi ingene uzovyuka hameze kuko hazoba hariho ntuzeya nk'imvura irigwiragwa canke ntubuzi effectif y'abantu baza kuza muri ico giteramo ca ukungene bangana ko dépense washizemo zigaruka nibaze ko tuzobigaruka ko hama kandi araza kugira ica bivuze ko umutumire wacu ni Monia Fleur mukanya turaza kumwakira no kuri kino kiyagwa gira ico abivuze ko afite indirimbo faible ari kumwe na Big Fizo ni Monia Fleur ubona ari kwarakora cyane mu baririmvyi kazi nouvelle génération urabona yuko ariko aragaterura kabisa nuwankuru kwava aremera yuko Monia Fleur arakora ariko aritanga arinvestisa mu muziki hama kandi arabiha umwanya n'agaciro urabona yuko niyo umuntu amutumiye kugira ngo agire media tour arayubahiriza kandi akaza mukanya rero turamwakira muri Buja FM the Sound of Burundi ko turagira analyse twibaza ko bishoboka mbega mes des officiers aba artiste nka babiri canke batatu barashobora kuyuzuza nka kujya duhora tubona aba artiste bo hanze baje nubwo baba bafite indirimbo imwe twatanze akarorero Afrique umwanditsi w'indirimbo agatunda yararonse imvura y'abantu Chris Izaraza afite indirimbo imwe aronka imvura y'abantu ico gihe yari 20000 francs kwinjira na 50000 amatike yaheze kuwa kane
afise indirimbo imwe twatanze uburorero bwinshi Airways twatanze uburorero bw'aba ba Michael Kayihura twatanze uburorero bw'aba Bruce Melody baza gukora ibiteramo vyabo hano ata muntu wanashaka bahamagaye twatanze uburorero bw'aba Israel Mbonyi buzuza ibiteramo bibiri kandi by'amafaranga menshi ibihumbi 100 ukaronka imvura y'abantu urumva so kwako turahagarara cyane ku artiste bacu kugira ngo nabo nyene babakunde abafana bareke guhenda ba artiste ngo turabakunda turi nyuma yanyu munsi w'igiteramo nibazi kuri commentaire ugasanga umuntu yakora gusapotinga nivyo ariko hageze nk'igiteramo wa Ronsedil canke watunganije igiteramo nk'umu artiste gasanga ubu niho mbonye ko aba artiste bacu batinya ko organize ibiteramo ati kuberi nivyo none ga Israel fata ushizemo imiliyoni zigera kuri 30 uroganize show VIP nziza stage nziza ikibanza cyiza none sinagwaya ama dépenses ugaca wiyumvira eske ano mafaranga nzo yagarukana gute ama dépenses ya hafi nubwo ushaka stage ijya stage nija musi 10 agwa sponsor naho na Arberic arero tous nubwo usaba Kevin nkuru nziza canke RPS ayo mafaranga muzo karukana screen zibiri sound lighting stage déplacement yavyo vyose bakakushira hajya ukacukota ikibanza kinini nikija musi 3 harura aba MC aba DJ harura ama ngene uza muri staff ya ama affiche ama badge biragwa mu mamiliyoni muta nico gituma batinya ko organize amasho nabone